jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngahe mvuze ntuno munsi ngimbata ndaja ku imbata mvuze ntuno munsi ngira ukwavu mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube mvuze ngiyinka ni inka Mañana, y a ver solamente mañana. Mwaramutse reka uno munsi tumira amateka gatoyi twirengagize bwa bugenegene bw'abadede batumajijemwo imisi nubwo numvise yuko Neva nabo ngo afise ubundi bugenegene ariko akora mu za Muyinga birarambiranye ariko tuje ku rundi ruhande twumvirize uko biriko biragenda nuko bariko baritegura uyu mubona hano n'umushinga ntahe Francis Rohero arongoye umugambwe Fraternité des Patriotes Ineza FP Ineza ndibaza Francis Rohero je ntaye kumumva neza mu mwaka uheze mu ntango y'umwaka mu biganiro yakoye kuri RPA canke kuri radio imwe kuri X canke kuri X ntabwo yari kuri radio Comtel donc canke kuri X aho yavuga uko abona uburundi bwo kogorora n'ingene ibintu vyogenda cyane ntabwo kwitaho ivyo avuga si kugira ngo numye abandi ibyo bakora wantumiye kugira ngo turabe ko ibyo mvuga hari ico vyomara mu bihe tugezemo mu gihe intambara z'utavanako gushika no bataco zamariye igihugu. Amen. Nico gituma twe turiko twigisha tuvuga tuti umuntu w'intambazi azokwibaza ko kwica abandi konona bizana inyishu twe turiko tumwereka ko bitazopfa bizanye inyishu ngiyi ntumbero dufise. Bo je numvise umenga avuga ibintu bizima kubera mu bundi muntu umenga abapoliticiens ubwoko imigwi pana ubwoko bahutu batose batwo imigwi itatu umugwi umwe nyene no w'abadede bakagagazo ba incompetence bari kubasubiza igihugu inyuma umugwi wa kabiri nabantu bitira ko muri opposition ariko ari abantu bashonje abantu babasezi bamwe abo basubiye gwasa n'amazina narayibagiye nabo ba Gabriel n'abandi nyine usanga bariko barakukumbiza hakaba nari mu wa gatatu mutoyi niko novuga uri radical mugabo novuga ko atanguvu ufise ataco ushobora kuzozamura mu Burundi. Bo Francis Rohero numvise ari wa muntu arondera afise ntuze esprit ya pacifisme genre c'est pas Martin Luther King canke Nelson Mandela canke Mahatma Gandhi. Gusa ikibazo nabonye muri raisonnement ya Francis Rohero na muvuma yiwe ari naco namuwaje kwanza kuri uwo munsi nyene est-ce que abo badede bamenyereye akagagazo bamenyereye kugwana bazomwemera ko yitoza atsinde anaje kwanza nibaje kuri gwasa est-ce que bo bemerera aba bantu batari muri systeme ko bitoza d'abord kwitoza deje banza kwashiraho ibintu vy'inzitizi est-ce que banabemereye bo bemera ko biyamamaza ko yo nindi etape je ndakuze kuvuga ko en fait abadesaka kakazo karengeye kubera jewe nabonye nkandadaye ukuntu bamureka kiyamamaza nta muntu boreka muri kingo yamamaze atabashigikiye hanyuma suppose que miracle ibaye agatsinda est-ce que bomemera ko atwara donc officiellement turamudeklara niwe president suppose ko bamwemereye est-ce que izo zindi nzego zose zatowe mu badede uhereye mu nzego administrative kuri banyuma kumwe gushika hejuru kuko ntabwo umva ko batogwa n'amatora ntabwo gushika bakura hatabaye amatora kiretse ko muri bahayo provision ko president ashobora hamagaza amatora y'ikibiriraho sandote ibintu byohindukanya gihugu benshi batoye kubera ubwoba ayandi yaribwe hanyuma rame mashoze inamashinga amateka inamankenguza amateka sinzi entre president n'amashinga amateka / nkenguza amateka ufise ubasha gukura moja awundi akayirestructura anyway est-ce que bomureka aho sinashizemo bamwe bitengo nibihangange ngo naba general utamenya niyo magradi yo bataraguye anyway reka ariko ntaratangura kumumviriza ico kibazo nibaza yuko ukuntu yacishuye je nibaje ko ari genre c'est pas burya nka Tshisekedi office le père Etienne Tshisekedi yatanguye intambara kera cyane kuri Mobutu hari umuzayi watwigisha katatu ngo Tshisekedi ngo cici tukamutwenga kuko Mobutu yari ikintu cikinani nta muntu ari kwitega yuko hari umuntu azoza agatsinda agakuraho Mobutu nta muntu yavyiteze kwa donc twumva ko Tshisekedi ariko aratumwanya Etienne Tshisekedi le père l'office nta n'umuntu yaramuzi hanyuma Abdoulaye Wade muri Senegal nawe nyine ko amaze imyaka agira kampanye atsindwa asubira atsindwa
rero nkagira ni petete no mundi birashoboka usibye ko je nibaza ko ubwoko bw'abarundi turi ubwoko special je nibaza ko buri dusikiro ca animosité ibindi bihugu bidafise nyine ushobora kurya umuntu inyamukazi ry'ukazimara anyway reka tumvize Rohero. ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Bo video mushaka kuja kwisanga kuri channel bita Agaciro Media Homme de Changement. Nibaza ko umenga namubonye yavuze ko aje gusohora video yose ndende, iyi ni ngufi mushaka kuja kuyiraba kuri Agaciro Media mu masaha agiye kuza, kumbure ivyo ndagusohora nawe niwe yayisohoye cenja kuvuga bikeyi. Mbo ikindi ntabajije cyane ntumvise nuko waba mwaje nimba Francis Rohero azokwitoza muri uyu mwaka ko azoshiramo kandidature yiwe, hanyuma kumbure abarundi mube mufise choice, kuko niba bavuga ujya Gabriel na Neva ndumva nta choice muba mufise, ariko reka tuzobe ko iyo choice azoyitanga. Et surtout mwebwe muri kuri internet, est-ce que ça vaut la peine? Uyu mwaka harakamara kuko umuntu uja kwitoza sitiko bese amafaranga n'ubyo abanyamigambo benshi atabafise kubera nyene igihugu ko cifashe nuko abandi banyagihugu baburagiza ko participer mu indi migambwe. Une question qu'on se pose. Iyo abantu bari muri leta ntibabatuma kuja gukora ivyabo ngo batanga karorero, babatuma kuja gutunganya ubutunzi bw'igihugu, kumenya ingene mahera y'igihugu aboneka, ingene wa mwimbuza gutuma byaba ivyimbuwe nka kujya kwa kawa icayi n'ibindi byose ukamenya uti biriko birakogwa byasasiwe bizozana umwimbo nganuku mu nyuma ugashira ko bijya byose tuhora tuvuga bijanye n'ubutare n'agataka, mbega umusenyi, amabuye y'agaciro, ivyo bintu byose byacukuwe, mbega ibintu byose biriko birakogwa nk'ibi byose bijanye na tourisme bizana amahera ngana iki mu gihugu, tuyashora gute kugira ngo natwe turonke ivyo dukeneye. Nivyo rero mu urongoye igihugu ategereza kuba ariko araharura imbere yo kubwira abantu ngo je ndafise ivyanje, ngo je ntaco mbuze. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise, cenja muri stock wanje. Yategereza kuba ariko aribaza ati mbega abadandaza bashika umuriyoni bari mu gihugu bariko bakora gute? Baronse imitahe, baronse iyo barangura, baronse ivyo bashora, bagabanyirijwe amatagisi kugira ngo baduze urugero rw'ivyo baronka, kugira nabo ejo bazotanga amakora asumbirije. Ngivyo ibintu biteza kuba biraje ishinga uri karabitunganya. Bo numva ivyo birumvikana cyane, kumbure abamwe batazi ingeneresha kuko ndi batabitahura. Umuntu atwara igihugu, leta muri rusangi ntabwo ari modo, ntabwo bagomba kumodera, ntabwo bagomba kwereka ngo reka ndabere kuko barima uko borora. Ivyo ntibinashoboka, ntibinashoboka kubera d'abord nta muntu afise skills nk'izo ziba zikenewe kugira ngo ico gikorwa gikogwe. Nta kuntu kwitega ko umuntu ari mutegetsi y'aba president y'aba gouverneur ko yoca amenya kurima kijambere, akamenya korora kijambere, akamenya kubaza, akamenya sepa kudandaza, akamenya gushora ibintu. Ivyo ntibishoboka. Ubuhinga baba bamuhaye ni umuplanificateur, agomba kubiplanifiya. Tukome mbe no mu gisirikare umugeneral ntabwo ariwe abaje azi gukoresha mitrailleze, azi no gukoresha indege y'ingwano, azi no kurasa hasi, azi no parashita. Ni umuplanificateur ari hejuru, hanyuma akaba ba homme de troupe n'abandi bagenda muri hiérarchie. Mugabo ntabwo wabasabye ngo general ngo weje imbere ngo twereke ingene barasa. Ivyo nibaza ko mbona gisirikare nzi mugana zokata kugenda. So uri nka president rero wowe uri general, okay, littéralement et figurativement wewe ushinzwe gupanga ingene igihugu kigenza, so ngo reka ndabere kuko bikogwa, kuko ico gihe nawe uri umukozi mu bandi uja gukora. Ariko na cyane cyane bifise problème nyinshi. Problème ya mbere ni problème ita conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt mu bintu bijanye n'ibikoresho. Uri umkamstanteri ugaca uja no gucuruza no kurima ahantu, hariho ko ushobora kuba tante amase abonetse nk'akarorero muri commune, akaba dakwiye ko wiherako. Iyo temptation irabaho ku mwana w'umuntu n'ibintu bisanzwe. Haro temptation ko ufise Toyota Stuti ya commune wagomba gukoresha akazi ka commune, weekend ushobora kwibagira ukayishiramo amase canke ibindi bintu ukaja gutabira indimozi wawe. Turabana b'abantu ivyo bintu bashobora kugushikira iyo temptation. Cyo tuma mu bihugu vyinshi en fait ivyo bavyanka gose, no mu buzi privé bakubaza hariho conflit d'intérêt kugira ngo barabe yuko hazohaba iyo conflit.
bo ukaraba umwanya memema wewe niba ufise rendezvous yo guhura n'umunyagihugu yarenganijwe hanyuma gaca gutelefona ati nyabo naza nka zawe inka imwe iratemvye mbo umudandaza yakuzana ivyashara vyatevye mugabo turashitse hariho temptation kuvuga uti reka nje gukora ivyashara vyanje ubu nawe tuzobonana uwundi munsi bo hasha kubona ntuzeye na corruption canke perception ya corruption canke ya injustice aho donc ubona umuntu afise igiti umva ahembwa neza none n'udandaza ntibaca rufata urwari rusigaye aciye aruha umugore ugacimenga none ufashe tu prends tout ufashe vyose ko au dans le temps vuti bogera musitanteri natware commune ni sawa hanyuma umudandaza afite urudandazo hanyuma uwundi akora umurimi akora ibintu ukana ko harimo ntuzeye division de la chose publique nca nibuka kwanza igeneza kuri statistique zerekana Burundi buri bottom sinzi umuntu acavuga ngo ivyo nivyo muvuga ngo uzi ngo amazungu umuhungu wa Neva ngo ariko yubakisha ngo hanyuma kuvuga ngo Burundi barakenye ahubwo ni probleme kubona umuhungu wa Neva ariko yubakisha amazu abantu bagira umujinya ivyo batera umujinya ko barazi ko ntabwo akora gusumbya abandi bantu ni ukubera nyene se afisana yakura ivyo kandi bironona marché kuko umva mugiye kugwanira inzu numvise nyamba ngo ari prime niyo ngabo general yagovye kugura ngo inzu asanga undi yayiguze aragena ati iyo nzu ndayikugurira wa wundi ko atashaka kuyigurisha amubwira ngo amafaranga ngo arenze nk'inshuro 10 valeur y'iyo nzu ati unsavye gito acarasinya cyaramuha none uwo muntu mpuriye kuri tele kugura inzu urumva ucumenga wenu ntacyo hatora kuja muri business wa muntu gukora business afise ama exoneration ivyo bintu bya ama exoneration nta kuntu je norangura ibintu Dar es Salaam hashikana ta taxi natanze amakori wowe ugatanga amakori ngo tuzogurishe kumwe ntibishoboka nta kuntu noja kurimisha ibiraya ngakenda nkoresha abakozi ntoraguye kubera ndi president banyu barantinya bumvuga nigondwa ke niyo kwanka abandi barankora kugira ngo barabe ko faveur nzobaha bo usekite yaho nta muntu akora ku bintu by'umukuru canke arashaka ko haje umupolisi ahema amafaranga yatakaje kubicungera uco usanga amfete atari commerce nabo bantu nta business bakora ku bintu biri distorted umuhaye uti bon reka ngo amafaranga ndakwaka ibintu vya leta cyo kwikora business nayo yoshobora kukamenyereye ivyo bintu aro nk'imbuto za gusa amase ya gusa sekite ya gusa amatongo mu kugura gashikoresha igitsure ico gihe jo nk'ivyo vyonona marché yose nije tumuntu nta economy bufise buri ko baraba futi niyo mpamvu mu bantu basemerera abantu dimo baciye ubwenge bati kuvangavanganya uburimyi ubudandaza n'ubutware n'ibiki biri ikigo cyane biragitabagaza gose ibintu bitonto gusigurira voilà niyo ko cyashatse kuvuga ko umuntu hawo ubutegetsi ari kurongora igihugu atari kurongora famille yiwe atari kwerekana ivyo yakoreye famille yabwerekana ivyo yakoreye igihugu nta bantu benshi uzosanga bubakiye monument bajya ba Mandela bajya ba Luther King ba Mahatma Gandhi c'est pas muri France abo mufise ivyapa hirya no hino nta numuzokuma bubake ngo uyu muntu ngo yari tungishije mbere wanashaka n'aba business bakomakomeye baba Elon Musk n'abaki nta namonima babukira kuko yari tungishije famille yiwe gusa nubwo kenshi na kenshi usanga yarahaye akaza abantu yarameruye communication nka Elon Musk na Starlink canke electrical vehicles na Tesla hari ibintu yakoze ahanini public figures babemera ku kintu bamariye abanyagihugu pane kintu bakoze ku giti cabo ese tuko twumvikana yuko mu bisanzwe ivyo bintu ari ubutunzi bwa leta n'uburyo bwa leta bakoresha kugira bakore canke intuze stati bahabwa kugira ngo bashobore kuba successful muri zo entreprises zabo voilà turahuje bwana Francis Rohero ikizi imbere suba ngo ivyo ufise jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stoke ndafise umuceri muri stoke nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute ni kumenya abinjiye mu rugero rw'abatanga kori uko bangana no kumenya ko ikori baritanze bamaze kuronka ayobo bari kwifuza ikori rigatangwa ryoroshe ngivyo bintu bon naco kiri important kinakome ngaha mu Burundi uko kuntu bagenda bakihama exoneration bose abantu bose botanze amakori right abantu bacuruza neza abo banyene bafise ama avantage bafise imitahe
bashobora gufata amasoko ya leta mugabo bagaca bikura ko amakori donc n'igihugu ca gihomba n'amakori wanashaka ugaca usanga mu gihe cata nta kintu kihagiye abanyagihugu bakaguma bakenye igihugu kikaguma gikenye uravye nk'uko nawe ndavuga ayo mabarabara yanyu biba biteye isoni cane uravye ukuntu abantu bafise amazi abantu bafise amatara uko bangana mu gihugu c'u Burundi c'est trop ridicule uravye electricité ukuntu bakamirako uravye cost ya internet imwe nyine iri ya fake iri sheki bituma ibihugu bitera imbere ariko kukumbure uno munsi kuba bamwe mu ndongozi bahitamo kujya gukora indandazwa ntishobora kuba biva no kuba bahembwa duke tutagikwiranye na kino gihe tugezemo ubu en fait kimwe ni ico kirimo mugabo ikiba cercle vicieux donc wewe uhembwe duke ucuja kugira tricherie kugumva sino rudanda n'amatricherie en fait nta rudanda zubundi rukogwa uravye abantu bako bakora urudanda ubundi ukoze honnête ucuhomba ucuba bankrupt ucugenda abantu benshi mu nshingire ntahe magerageje gucuruza mu Burundi bikanka okay mu Burundi utazina na runaka udakora amatricherie udakora amagendera batakwibiye isoko ntushobora gucuruza so muri make sudanda ni tricherie no kuvuga uhembwe make ucugira tricherie ugize tricherie y'amafaranga kwinjiye mu gihugu ca leta acaje mu fuko y'abantu bakayasesagura bayajana niyo no hanze wanashaka muri Afrika amafaranga menshi arafuya kwanza umenga Dr Honse Ndikumana yanditse igitabo kinini yerekana canke raporo yerekana les fuites de capitaux maganiyoto yakoresheje capital flight zigenda muri hanze ziba muri Afrika donc ziya ziflying zija hanze hanyuma igihugu ca gikenye ugaca uhembwa make canke inflation kumva abakozi ba leta bidodomba nivuga ati ntamahera dufise burya ntayo bafise mu vy'ukuri mugabo baretse kuyafite nyine kubera systema yubaka nabi hanyuma usanga ibaye cercle vicieux isaba yuko donc spiral muja down isaba yuko hagira umuntu umwe muri ntuzaye muri administration avuga ati reka do fixe ibi bintu abantu bangusha mwiza komsa ntibe ngombwa ko aja kugira amanyanga komsa abantu batanga amakori abakozi bataraba leta bakora kandi kazi hanyuma bakora urwo rudandazwa hanyuma bashorera abakozi ba leta ntibigwa bajya kurima hanyuma tubatoza amakori kubera tubakira amabarabara tukabuka amashuri tukabavuza tukabaha amapasiporo n'impapuro aya makori acahemba abakozi ba leta bigisha abana babo bavura abana babo n'abagore babo n'ibiki hanyuma igihugu cavase gutyo sino muca mukireya ikintu kimeze nka anarchie nuvuga ko ariho mugeze ubu nkunze kuvuga ko twageze kuri Zaire mu butu aho usanga ari débrouillez-vous sinzi ngo yari article 15 ya constitution ya mu sinzi icyo neza ko atari formel anyway ubuhereye ahatariho ikibazo abarongozi bavuga yuko basaba yuko abantu babatora bavuga ko bafise vision ni gute none bahashitse basigura ngo bahembwa make ntagira baba babizi barabizi bamenya bati iki gihugu turazi ingene cifashe turazi abantu ingene bahembwa twe tuje kwitoza kubera tubona inyishu iyo nyishu nimwe uvuga uti ngiye kuzoshira inguvu ngaha igihugu gishore vyinshi igihugu kironke vyinshi vyinjira hanyuma ejo abahembwa nzobahemba uku nayo uhereye kuvuga ngo ko bahembwa nabi ncanda bihindukiza none wo inyishu wabagiye kwita mu baja gutukurongora igihugu wabikoreye iki uno munsi ibihugu byacu ngaha muri aka karere biriko bitwagwa n'abantu bagiye ku rugamba bagenda kugwana ngo bagomba bakiza ibihugu none ni gute bose birakuza kubwira abantu ngo urumva ngo ntibikunda ngo tugira ngo tuvyitemo ko byatunaniye ahandi ntibariko barabishobora ni henshi ibihugu biriko biratera imbere voilà donc ni ivyo vyuko abantu bita mu butegetsi mugabo bwana Rohero abo bahizi ntibajya ku butegetsi kugira bazamura ikintu urabona ko nta vision nimwe bafise n'ivyo mbona kazozavuga ku munwa gusa ubona ko muri étonnel recommencement ngo twatanguye ngo burya twatanguye bakama bidodomba ngo igihugu ngo kirabikroje guteza imbere ngo wo duhabira kandi byose babifise nta kuntu umugambwe ufise parlement ukafisa Senat ukafita igisirikare ugafita police ugafita abadepite bose ugafita administration yose nta raison nimwe usivye incompetence bashaka kuvuga ko yabaje guteza imbere igihugu so baje kugira ngo bikande voilà niyo terme mukoresha baje kugira bitungishe ntawagiyeho kugira bazamure mugabo gashamo stupidité niho menye yuko uko igihugu zamura niko nawe wizamura burya gukena mu gihugu gukira mu gihugu gikenye naho nafise sécurité itagira uko ingana Ndi Bujumbura ndamaramara utambutse ha umusoda yicaye ngaha nusaye bariko barakora ikinga ngo harariye general runaka bamurarira for what contre qui nuko babazi yuko ari ibintu bivye
abantu bafise umujinya baravye nabi bo baravya muga y'igihugu giteye imbere usanga hari umwidegemvyo ku muntu wese ukagira ati bon jewe utuntu se nutwo nabiri yakuya nta muza kubinyagangako sinzi umuntu yabanga bagendera muzinga mbonye bariko bavuga ngo nzu yowe yikirasha abantu benshi ugera mu comment bavuga ati yirakishe nivyo bivye iyo ni karma nivyo bivye nubu nabo bivye nta no wonze jewe nivyo ndiko nasoma kuri internet vyumvika ko abanyagihugu bamfete naho bashavuye ibintu bariko barabakorera ariko najavuga yuko abo bantu bazata vision bafise unavize vision Jeremy yaze kuvuga ati abanyarwanda bajya banyebiza mu Rwanda muvuga bashitse bahembwa umufuko w'umuceri bavuga ati igihugu tukizamure ubahembwa neza kubera bemeye kwisonzesha kugira ngo baje kugizamura mugabo dede kwisonzesha byarabananiye bashitse bashaka kuba abatunzi mu mwaka umwe none igihugu keza ahantu kugira kukizamuke bizogorana cyane gose rero mu kurongora ibihugu abantu nibamenye ko birigwa umuntu ntagurukana ishavu ngo je ko nshavuye ko banaka batwaye nabi ngo ngira mpaguruke n'ishavu ngo ndabihindukize ucuja kuvuga ngo nananiwe ngo ndiko ndondera ivyi wanje ngo uzokora ko nzomwereka oya azabapigaye utegeza kuvuga uti jewe warongoye imbere yanje yaravyonona ubu je ndahagurutse kugira ngo menya aho nzoshira uburyo ubu n'ubu ibi bizana umwimbu ndabiteza imbere turonke ibisohoka hama ibiza kwinjira bidutume tugura ivyo tutari dufise abade bavuga ngo kuri bagaza ngo kuri micombero ngo none ngo intwaro zaheze zakoze gute allo nivyo bizokuraho wa mujinya wabari gushobora gutanguza intambara zikurikira kugira wubahumurize babwira uti nta kamaro ko gusubira kujyana heraba ndiko ndabitunganya niko byategezwa kumera niko kamaro k'amareta ico bita ijunja rya leta none ko mu ndabe rega naje ndi umukozi wa leta none leta barayibuze nico twago bayisaba ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera nugukuza abarongozi biteka bagira bati mu myaka 5 abantu turabageza kuri urugero tubaha ico bipfuza bon neva ntiyavuge ko nta leta bafise ngo nta muntu yitwa leta nta mugabo yitwa leta bafise ya birabaje mfete kuko umenga abadede umenga nahantu bari muri opposition umva afise ibintu vy'amateori ngo urabona ngo nkotera amavoka ngo urabona ngo tufite ngo igitoro ngo uwo cimba ngo uwoshora utari kunukunuku uwoshora amazi aho kuzinduka mu gatondo bakabikora bagomba bavukoresha amakondisiyonere rero n'abanyagihugu bamaze kuba sinzi ko nuvuga injiji ariko ko bameze bamwe bamva kugira ngo none wowe wubatse iki none wowe wahaye amatara abantu bangahe none wowe uzaye amabida ngahe y'ibitoro as if ari muri anarchie nyene ata leta zihari ico rero nico novuga abadede batashoboye kwiganisha abantu bize ko amfete leta ari umugabo amfete umugabo akora ikintu abanyagihugu bagashima bakabona avancement natwe tubone yuko tuduze nabo ivyo bitabaye ubuhaye urugero rwabipfuza ibihinduka kubandanya barema ubwenge bwo kumviriza ko ibintu biteza guhinduka ivyo ni ibintu bisanzwe mu bihugu byose niko bimeze ibihugu bitako bitekanye no munsi ntibitekanye kuko abantu batazi kuvuga bitekanye kuko amareta yumviriza ingorane zabo abakeneye kwiga bakiga abakeneye kurima bakarima neza bakeneye amase bakayaronka abakeneye kudandaza bakaronka imitahe mu mabanki bakagabanya amatodo credit bagasubiza ivyo baronse aba bantu badandaza ku mabarabara bakumva yuko babikora neza amategeko agatunganywa ntagire umupolisi aza kubakubita naho umupolisi abikora tekanya amenya ati aba bantu bariko barakora ibindi bo bazotuma ejo mpembwa umutegetsi akumva ati abadandaza babaye menshi nivyo bizotuma mpembwa neza barimye neza bakunguka nivyo bizotuma mpembwa neza nivyo bizotuma twubaka amazi mu gihugu tukaronka aho tuba gusumba je ngiye kugwana ndondera inzu yiwanje ivyo bintu biva muri vision abantu bafise mu byo bakora ntibiva rero mu kuza gusomangiza abantu ngo ntibikunda ngo nimutekereze oya ariko nkuno munsi ko ariko ibi bintu abadede babyigisha nk'abana koma none abadede ngo ntibize harabuze mu bakeyi baba docteur nyene ba docteur bafite ama licence muri economie muri droit bo bimwe ni common sense n'umuntu yize mu gatandatu yo bimenya ibintu bananira kumenya gute yuko ibihugu babona bitekanye ari ibihugu abantu batunganirizwa sinzi umuntu wo muri Europe yandungikiye
ikintu bari kuvuga ko mu gisagara kimwe canke muri rejo imwe abantu b'abasaza badakoresha internet ku bwinshi barungitse ekipe ija kubigisha gukoresha internet kugira ngo bashobore gukora ibintu digitale. Hari abasaza bakigenda kuri banki kurotera amafaranga ibintu nk'ivyo nyene kubera badakoresha digital, yabindukira ngene abantu bitaho abanyagihugu babo. Bo ugacuraba ukuntu mu Burundi usanga abantu bari brutale, umupolisi agira brutete ukamenga n'umuntu w'umunyamahanga w'umukoroni aje ku brutaliza abantu b'abarundi, namenye ko mu vy'ukuri mu bindi bihugu vyose polisi ni civil servant, umushahara hembwa uva mu nyungu z'abantu bungutse, amakori y'abantu batanze, cyo kimwe n'abandi bakozi ba leta bose bahembwa mu mishahara amakori y'abakozi. Ivyo bigaca bituma en principe abantu bakora neza, umuntu bashaka ko business yavansa. Leta kenshi na kenshi kwanza usanga yashizeho n'ingamba zo korohereza abantu badandaza kugira ngo business zitezikura, business zitanga ubuzi, zitanga amakori, niyo gati ku mugongo. Small businesses si vous voulez gati ku mugongo k'ibihugu biteye imbere. Hanyuma nivyo babritariza ngo ni informere ngo mwashyize kwibarabara. D'abord agenda kumenyesha ko n'ibihugu biteye imbere bifite secteur informere canke semi formel. Nakweretse night market ngaha ntabwo ari informel ko mutere mugabo umenga ni informel, kuko baragenda ahantu hari parking bakahashira amahema bagateka ibyo kurya canke bagurisha utuntu abantu bakagura. Mbo ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyo c'est plus informel que jamais. Uzogenda muri Asia yose food market ziri everywhere, udustore hirya no hino, ntabwo ushobora kuyeradika, ahubwo urayorganiza kugira ngo habemo discipline, kumbura abantu batanga amakori, hanyuma kumbura habemo isuku nk'ibintu vyo kurya n'abantu bandukiwe na za macinya. Mugo ntugende brutalize nk'uko umengera umuntu w'umukoroni uje kuba, hagomba kuba mu raisonnement runaka. Malheureusement aba bantu menga nyene n'abakoroni baje kudukoroniza bimwe biteye agashavu. Anyway, ko aba bantu Francis atotangura université ya gouvernance akaza arahamagara abadede bose bakaja mu ishuri kumviriza, inyuma y'umwaka akaba certificat. Umuntu wese arondera igiti muri dede akabanza guhabwa certificat. Voilà, reka ngeze hano. Nibaza yuko mwogenda kumviriza ikiganiro ca Francis kuri Agaciro Media. Iki ni kimwe yasohoye kiminota 17 ariko ari kinabonye yashize muri ko agiye gusohora ejo bundi kirekire cyose mucumvirize. Niza kunyigizo za Francis ari nk'ugutera akabuto, niko novuga ko petetre ugwaruka imbonera kure zizoze ziracumviriza bagahinduka bakumva ngene igihugu gitwagwa omwe en théorie. Hanyuma hirya y'ejo kumbure turose umutegetsi muzima agasanga abanyagihugu biteguye ku butegetsi buzima, ko ndabona umenga abanyagihugu ntibiteguye in any case. Imani bayigitoro imani n'amadolari tutamusubira kwibuka niba mushaka niba mushaka imani bayigitoro imani n'amadolari tutamusubira kwibuka niba mushaka niba mushaka. Mugira umunsi mwiza.